Mu ntara ya Bujumbura hishwe abantu 4 muri indwi twaraye dusozereye. Babiri muri bo batowe ari biziga iruhande y'uruzi Rusizi mu murima w'imyumbati kwibarabara rya gatatu ku mutumba Gasenyi zone Buganda muri komine Bukinanyana kuwa gatandatu hezi. Ivyo biziga vyari bimaze kononekara kandi ko bitigeze bimenyekana. Abajeje intwaro baciye batanga itegeko ryo kubihambisha hatabaye amatohoza. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Bujumbura nawe nyene ni kiziga catowe hafi y'uruzi Rusizi kuri transversale ya gatandatu ku mutumba Kaburanwa zone Buganda muri komine Bukinanyana kuwa gatanu hezi. Uwa kane yishwe mu ntara ya Bujumbura ni kiziga c'umwigeme catowe ku mutumba Mugoboka Sororezo aho bita college ni muri zone Nyakabiga muri komine Mukaza kuwa kanu hezi. Amakuru ava ku mutumba Mugoboka Sororezo avuga ko umwidondoro wiwe utigeze umenyekana kandi ko abamwishe babanje kumushurashuza ku nguvu kuko atagahuzu yari yambaye. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko yari afise ibiguma mu mutwe. Mu ntara ya Gitega naho hishwe abantu 3 muri indwi twaraye dusozereye. Muri bo harimo ibiziga bibiri vyatowe ku mitumba ya Zege na Kiremba muri komine Gitega kuwa kanu hezi. Icambere ni icumukenyezi yitwa Irakoze Nadine w'imyaka 24. Ikiziga ciwe catowe ku mutumba Zege muri komine Gitega. Umuhisi yaribana mu nzu. Amakuru ava muri komine Gitega avuga ko yishwa nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana bamusanze ku rugiwe. Ico yahowe ni cigeze kimenyekana. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Gitega yitwa Nzigo Gracien w'imyaka 68. Nawe nyene yatowe ari kiziga hafi y'isoko ya Gashwabure ku mutumba Kiremba zone Buhinda muri komine Gitega. Amakuru ava Gitega avuga ko nawe nyene yishwa nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Gitega n'umukenyezi yitwa Bigirimana Denise. Yatowe ari kiziga mu gashamba kari ku mutumba Nyamagana muri komine Bugendana kuwa mbere uhezi. Amakuru ava Bugendana avuga ko yoba yiciwe ahandi acaja gutabwa muri ako gashamba. Abakoze ubwo bubisha ntibigeze bamenyekana. Uwanyu mu ruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Burunga. Ni kiziga c'umuntu w'umugabo catowe kuwa kanu heze mu gisagara ca Rumonge. Amakuru ava mu Rumonge avuga ko yahora ari umukokayi mu gisagara ca Rumonge. Aya makuru abandanya avuga ko yicishijwe amahiri ikiziga baca kugita mu muferege uri kwibarabara inomero ya gatatu. Imbonera kure yikekwa ubwo bwicanyi yarafashwe ku mvo z'amatohoza.